ikintu cya mbere iyo ufunguye basi akarorero ugafungura imfungurwa zatetse umukunzi wawe nk'akarorero nakwambia ni raha mzee ni raha duniani iyo ufunguye ibintu byatetse umukunzi wawe unakutana ni raha alafu wewe nawe ukacumuja ko ngaho amakofi ni kofi za mfururizo aje urabona je nakuze mbona ni hamwe usanga abavyeyi kenshi baba bariko barakubitwa bafise imbanyi ukaca usanga umwana kuza ati yumva mpa wiwe akunda mama wiwe gusa kandi uretse ikintu jewe kwibwo kumunameze uko ico mbona nivyo ngo vyo guhonga none guhonga basi ubutuvyita care none umugabo ashika mu rugo ntasume burya aba yarigeza agira icahonzo umukobwa n'umunsi warimwe bakinakundana ko waramenye gutanga care ku musheri wawe umugore wawe nawe akumenyera ubuzima ashatse kukwica yo kwicuku urumva ni gute umaze kumushikana mu nzu utobandanya ugira iyo kavuga ati yo gore wanje no musiyarushe kana mushere nimbango akayeruka kamushira nimbango fana kayimushira ego jeba simvuze icyo cyose umuntu yoshwa guha umuntu akagira of course donc bifanye n'icyo afata erega naho umushero wawe yoba akunda biswi ukagura ico gisuguti kijya ca 2000 canke ca 5000 ukakimushira nukunezereza umutima w'umukunzi wawe antu c'est ça rero turasavye abantu baba papa je no bita ku bantu baba papa nimba umuhungu w'uno munsi ashobora kuba atogira care ku mukunzi wiwe urumva biva ku makosa kukungene umuvyeyi papa wiwe atamubwiye akabanga rega abavyeyi barasarisha rega mvuge ngo ni bimwe mpora mvuga abavyeyi batayaga n'abana babo c'est ça abakobwa yego baradutegura mugana abahungu barakwiye gutegurwa na basi akamenya yuko ndaguciremwe sheri akamenya yuko babe umukobwa bamufata gute witegure gute apana byo gusesagura kugenda gusaba ngo ampera muyanywe muyaheze nta kazoza apana sibije tuko turavuga sibyo byo gusesagura intuze haje umuntu mukundana ukacumenga agucikiye so na nyoko no umuntu nahaba gifite abavye canka tabafise mukundanye ni kuwaci wawe cukuruvomera guhonga no vuga ati ni kimwe mu biza gushigikira urukundo mukurukuza bigatuma donc rukura ruvyibuha rubandanya kuko naho bukunda l'amour ne suffit pas l'amour ne suffit avuze ukuri hano umusanzu ndananyuzwa ahubwo uyu munsi ndakozwe ko nanje urona niyo mpamvu mvuga ati mimi na huyu ni motsema birapanda muri zoom ubusanzwe bisaba yuko ukora ikintu ukora ikintu reka ndakubwira ikintu ubu turamaze gukura turamaze gukura nivyo nkunda kuvuga turamaze gukura ubu nyine aho nivyo sinzi yuko ikiganiro twigeze gukorana kwanza umenga ni kuri ino cheno nyene ndakubwira ati imyaka y'ubu baba jeune bamwe bahora abatambira amana bahora abakorezi ubu nibo birirwa mu mutwenzi wariko bibwira ndega baje wow nariko nariko ndarondera uyu uravyumva nariko nari ikimurondera mu bisanzwe twese kuko ndavyibuka twarabaye abakorezi twese twarabaye abakorezi muri Saint Esprit rero kiya gihe ebana twarabapiti dushushe kandi tugerageje Coucou les amis, ça va? Bonjour et bon après-midi, c'est Link Arlene Alou, comme d'habitude, Miss Mafseri Guamenyo Msumeno Masoinyana. So guys, ni kuri Nick Drip Show. Ndabakunda cyane uyu munsi nkaba natumiye abakunzi babiri ariko uyu munsi byare be serious bari mu rukundo. Ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Natwe turagukunda. Merci. So, bose akaba ari inshuti zanje. Twatanguye kera dukorana ama emission kuri Link Arlene Alou TV ariko uyu munsi tugeze kuri Nick Drip Show ari abasheri. Ari couple idasanzwe iri kwinzi mpwemu. Ibico bigacika muri gisande manzima mu gihosho nzima yose. So, uyu munsi nkaba nashaka tuyage ku kintu cerekeye uyu munsi nkaba nashaka tuyage ku kintu cerekeye nabivuga gute twavuze ati hariho abahungu badahonga ku bahungu badahonga amafaranga
Okay. Uvuze guhonga mu bisanzwe uvuze guhonga ushatse kuvuga iki mu bantu badatanga amafaranga kudahonga amafaranga bakure mu ngodo ubu abahonga n'abashuga daddy abadahonga n'abasore waraguhonga araguhonga mubisanzwe anu reka ndakubwira iki anu reka ndakubwira iki reka manzi kwanza ndamutse abakunzi ba Nick Drip TV niko Nick Drip Show TV Nick Drip Show TV yeah ndabaramukije kwanza amahoro y'Imana bane na mwebwe mwe wese bivanye naherereye hama ico kintu ariko baravuga ati ngo abahungu badahonga musanzwe umuntu ushobora kumenya ko adahonga mu gihe umukobwa bakundanye nawe atabikubwira yes mu gihe umaze kuvuga ati ngo abahungu badahonga ngo nka Banon canke Nyande no ntubite je ndashobora kuba nahonga mugabo gasanga sheri wanje ndamuhaye 500 francs ayakira neza aryohewe ikindi kintu naje nkunda kuvuga urana umukobwa niba muhonga amafaranga gusa no umukobwa urashobora kumuhonga nawe yoba biscuit man biscuit ya 2000 ya gasanga urayihaye umusaza abaye aho yo babaye bebe babana bafata ku nguvu ni babahendesha ababisi reka ndakubwira ikintu wawe reka ndakubwira ikintu sebi reka ndakubwira ikintu okay ntacho Banon atangate tubwizanye ukuri par rapport y'abahungu ba kera n'abahungu b'iki gihe ni bande bahunga cyane navuga gutega tubwizanye ukuri ntiduhengane bivuga fafa poza yuko Banon atari ngaha atari sheri wawe kandi nazibiye n'amatwi poza ko yazibiye amatwi atavyaye karumva abahungu ba kera n'abubu bahonga kumwe tubwizanye ukuri kugira twigishanye uvuze uko iyo abantu bakavuga ngo abahungu bakera n'abubu fo kumanza kwibaza bakera bari bameze gute abo bameze gute merci kera uvuze ni kera haryari kera mu myaka 5 iri imbere mu myaka 5 iri imbere haru iri nyuma iheze mu myaka 5 iheze ngerageze kwishura je nkaho no kwishura ege mu myaka 5 iheze sikera ya 2017 ni nka attends 2017 abakoze change 2019 17 kwanza duhere 2015 sivyo ntaco kimwe gusa iyo uvuga ati basi nkabo muri 2000 canke abantu na 9 abajene bano na nta kibazo reka dufate kuri 2020 2000 nabubu guhera muri 2020 gushika bubu nico kimwe oya ega sico kimwe musanzwe sico kimwe duja kwanza shushu kwanza tugiye ku ishuri sivyo ndibuka yuko tukiri ku ishuri kugira ngo ndakuvugishe ko waba wicaye ku ntebe y'imbere nanze niciye ku ntebe y'inyuma narinda kwandika gakete nkagahaderege uto barabikora canke utabikoze naje muri commentaire je mama wanje yarigeze no kukamfata narankubita nanjye ndamukurikira yarukomejeje seconde uravyumva hama ikindi kintu nacu ngerageje kukunganira kera ivyo uvuga ati ngo guhonga sivyo twibukanye yuko kera umujene yagura ikinga sivyo iyo uguze ikinga wari umujene waba papa wawe yababona yuko ushobora kubugeze sivyo ushobora kubugeze kuba kugwawe kera rero kubera ukuntu abakobwa robona iterambere ntiryari bwaze cyane kugira ngo nje kudiraga na shushu wanje nabimubwiye nambwira ati je kweri abantu bamze afite ikinga kweri banda guteyora tugatembera nkagutwara mu Kamenge nk'ubu bitoro biba byabuze iki kera rero umujene yacazana ikinga agahagarara kandi umujene wa kera urabona azanye ikinga agahagarara wamenga n'abavye bazana abavye witse ubuhoni sinzi ko waravye amafoto ya kera canke histoire ya kera sinzi ko babikubwira so rero abahungu bubu twebwe ingene bameze novuga gute basi ubu baramaze gutera imbere ujya mwanya w'amakeya ubona yuko bahana amakeya canke guhongana je ndabona yuko sheri wanje ndamuguriye megazi ukwezi kose sivyo mba ndamuremeye sivyo mba ndamuhonze kubera mba nzi yuko nta kazi afise naco ariko arakora nikimuzi ya megaho nikimuzi ya simu ivyo biba bimeze riga muri misi tarukera okay na telefone yamuhaye n'uracayifise namuguriye telefone n'ubarayifise okay fafa tubwizanye ukuri wewe sefa yaraguhonze wowe yaguhonze na telefone ya macho matatu alikupa mama aliyenu kuri yaraguhaye umusheri wanje ntamuguriye telefone sivyo mu bisanzwe alu sivyo jewe sinzi ko wose umusheri ntavyo nzi sivyo gusa mugabo ukaba nawe utaraja mu rukundo bwawe
ukaba utaraja mu rukundo vy'ukuri ntuzorabe ngo umuhungu ni kubera Kenya cyane kubera giriki wapi uzokwegera ifufu nzomwegera akubwira sibyo kuba mu rukundo biraryoshe biraryoshe kandi cyane narabibonye kwa fafa rero bisaba yuko uja mu rukundo mugabo uri serious n'uyo muntu bifuza ko mujana je navyo kuvuga ati guhonga rego umukobwa nawo mu 100 hari abakobwa binashima sibyo ugasanga kagahungu nshaka ko dukundana nako kugira ngo ndakaginotsi kugira ngo bigire sasa mimi jini kipata lari waje kwanza kugira ngo ndonka amafaranga uba wirutse mu kiyede sibyo akaruro wirutse mu kiyede ubu muri centre ville bariko barakora isoko sibyo abajene bose hari abavuga ati ngo nibakure amaboko mu muzi ahubwo nibadusabira akazi abariko barumviriza ibi biganiro abajene benshi vraiment kweri turashomereye kugira ngo ifoko turonka amahera yo guhonga genda none mutero amatafari akazi baduha bisaba ko babanza akakaduha kazi donc twe turi denonceje turagashaka naho turi couple urumva turakeneye ko imbere kubaho kwiorganiza iki rero sinzi abo kwera usanzwe ushika kure sinzi ko dushikirwa muntu ndatanga akazi cyangwa bazotangura ryari twumva kugira ngo ariko tugarutse ku byo bakora avuga ngo guhonga ugenda kubwira naho umuntu wo muha gutwara ngira ngo nk'igice cy'u Burundi witwa ngo uvuye kwera umukunda atagukunda it's zero azoguma kubwira ati none ubona gute shushu nijye shatse yigurishije kanzanira amafaranga sawa ni zero ni zero kandi ntibashima abakobwa turi ntashima mu bisanzwe sivyo nasheri waro mushizemo oya urazi impamvu je sheri wanje no reka ndakubwire en general mugabo abakobwa ngerageje kuraba sivyo mu bisanzwe je ngikundana na Fafa sivyo yarabona yuko umenga ukimusaba urukundo yarabona yuko ndi njyaje kuko twarabanye muri quartier vraiment sindabinyagiye sivyo rero mu gihe twabanye muri quartier akabona ukuntu nari inshusha akabona yaravuga ati oyo umuhungu vraiment kweri ntakamana nzomfite sivyo gusa mugabo uko umuntu agenda arakura sivyo niko agenda arahinduka niko agenda arahinduka cyane kwanza message manzishikira abajene bose ndazi yuko ari abajene benshi bariko baradukurikirana wowe nimba ufite umukunzi gumana n'ujya mukunzi wawe kuko twebwe bwacu twebwe twarirutse sivyo twaraciye mu bakobwa benshi twaragiye ibitandukanye twarabonye ibitandukanye gusa mu nyuma twari cyane bamwe turicuza turavuga ati none umwanya twataye ninge kubona mwanamke umoja nkamukunda nkamwereka ko ndamukunda unye simba mbayeho neza simba mbayeho ntuje uzorabe umuntu agira mu bakobwa benshi sivyo umuntu agira mu bakobwa benshi usanga umenga aguma yikeka umwanya ku mwanya sivyo aguma yikeka umuntu nga sheri wa musabye telefone je telefone yanje naho niyo ya sheri wanje ngo nkambye ati ugende imara nindwi nta kintu na kimwe rero nimba wewe Banon nimba wowe bigushobokera abahungu bake nico kintu no tuba dukwiye gukosora sivyo aha mu Burundi kwanza ni kwisi yo nico kintu bisanzwe dukwiye gukosora ukeneye kubana neza n'umuntu sivyo ni mubane mwizeranye sivyo hama niyo mugurukiranire mu bwizanye ukuri naco mwabanye heraba mwatoranye mukuze sivyo ntuzohava umuhindura wowe ngo umuhindura umushikane nka kujya kwa kumuvyeyi hindura umwana mutoranye sivyo ikintu gihari ni giki wowe genda wowe ubwawe amajambo yiwawe uzomubwira canke muri mu rukundo ukazomwereka ko umukunda vy'ukuri umukobwa nawe azogukunda mugabo wa wundi ebana weye leo message ukabona ngo motare kanaka canke ngo Desire washize ko utu love washize ko agashugwe kuri Desire Desire ubaye pidid nyaje ubaye pidid ubaye Bartazar wa mu exesha nengu wash oya birasanzwe no reka musanzwe hari ikintu hari ikintu umuntu atabakwiye kwiyumvira canke ngo yicuze sivyo hona mu buzima hako umuntu uzo kwitwa X hari indirimbo nigeze kumva yo mu underground sindanamuzi n'izina ngo jewe niwonyita X uko nitwavyaranye umuntu ntukamwite X c'est vrai iyi message ishikira abantu jewe ntuzonyite X uko nitwavyaranye sivyo X n'umukobwa muba mwaravyaranye canke umuhungu aba yarakuvyaye ko akagusigira basi novuga gute agusigira basi image itigera ifudika ubuzima bw'iwawe rero mu gihe uwo mbwiye ati ngo ule ni X ngo ni ule ni mchepuko kama kawaida hata na mimi akarorero niturabana sivyo niturabana
siniteze ko tugiye guhebara canke ngiki ndiko ndabivugira imbere y'amaso y'abantu se ndagukunda azokwisha wavyumvise oya nta mpamvu yo kunyica kuko sindi bumuhebe sinomuheba nakosa agiwe nta kisivyo rero ikintu nokubwira niki twige kubaho nk'abantu twige kubaho nk'abantu tugira urukundo kunda umugore wiwawe umugore wiwawe mora nkunda kubiraba cyane ari kubamere bajye bamere badandaza amavoka sivyo ugasanga umugabo wiwe umugabo n'umufundi nk'akarorero yubaka amazu umugore nawe yiriwe gusatira agacuruza amavoka canke agacuruza imama tomate ibiki ukaca usanga umugore yiriwe gutsigita n'umugabo yagiye gutsigita umugore amahera yatsigise kubera ziko afise umuryango afise abana se akoze iki aragiye gusuma arateze umugabo amafaranga yaronse ni bia unasikia bia kanyukieri akanywa amakanyanga mahuzagara usigaye no babita ngo gasara bwahise ko gasara bwaye navyo rari ndavyumvise kwibutsi rero ukatusanga avuye muri yahembwa amafaranga shushu uranyuranga amafaranga yiwe yariye sevye umugore yatetse yagize kira kintu cyose umugabo kaza wumva kandondura mbega basha madame nturashira ku meza ngo dufungure ibaze shatani rasiyo aho zigera yihenderera bikoramo kabiri yumva umenga kunyu umudamu byamucanze urabona kujya kuntu ntituravyara ababimusitse mu maso afise umwana ariko aronse umwana canke ariko aramesa umushinga nahe wiwe biri hajya yabikoze mbeba shanga ntungonya kuranduka bahango niho nzanira umuntu niwe yabirondeye umugore atevye gato wonya na makofi ni fast nigashaka tugere gute ariko sheri nacagiye naza gutaka wagwa bavuze ngo umunyu mwisi bikire gore kumura ngo arabiye ni yagukubise gusa narabifungwe ndakubwira ati shushu imeze neza usibye tuguse buri umunyu mwisi bikire kuko kutumvirije cyane mvume ngo sisa kugenda kumura yene ngone uzogenda kubera ko nizo nshingano zawe si musheri wawe yego ni yagushikana mu rugo ntizoteka abonzoteka ndiko ndamubwira basi kuri ivyo alu ngerageje kuvuga uyu nabiharire sivyo je ndamukunda kandi arabizi kwanza kuva urana kuva aho dusubiraniye n'uyu nta munsi n'umwe ntifuza gufungura ifungurwa ntekeye ntiturabana gusa mugabo ikintu ca mbere iyo ufunguye basi akarorero ugafungura imfungurwa zatetse umukunzi wawe nk'akarorero nakwambia ni raha mse ni raha raha duniani yifunguye ibintu vyatetse umukunzi wawe unakutana ni raha alafu wewe nawe ukacumuja ko ngaho amakofi ni kofi za mfururizo aje urabona je nakuze mbona ni hamwe usanga abavyeyi kenshi baba bariko barakubitwa bafise imbanyi ukaca usanga umwana kuza ati yumva mpa wiwe akunda mama wiwe gusa kandi uretse ikintu jewe kwibwo kumunameze uko ico mbona nivyo ngo vyo guhonga none guhonga basi ubutuvyita care none umugabo ashika mu rugo ntasume burya aba yarigeze agira icahonzo umukobwa n'umunsi warimwe bakinakundana ko waramenye gutanga care ku musheri wawe umugore wawe nawe akumenyera ubuzima ashatse kukwica yo kwicuku urumva ni gute umaze kumushikana mu nzu utobandanya ugira iyo keka avuga ati yo umugore wanje no musiyarushe kana mushere nimbango akayeruka kamushira nimbango fana kayimushira ego jeba simvuze icyo cyose umuntu yoshwa guha umuntu akagira donc bifanye n'icafata erega naho umushero wawe yoba akunda biswi ukagura ico gisuguti kijya ca 2000 canke ca 5000 ukakimushira nukunezereza umutima w'umukunzi wawe antu c'est ça rero turasavye abantu baba papa je no bita ku bantu baba papa nimba umuhungu w'uno munsi ashobora kuba atogira care ku mukunzi wiwe urumva biva ku makosa kukungene umuvyeyi papa wiwe atamubwiye akabanga rega abavyeyi barasarisha ngavuge ngo ni bimwe mpora mvuga abavyeyi batayagana abana babo sesa abakobwa yego baradutegura mugana abahungu barakwiye gutegurwa na basi akamenya yuko ndaguciremwe sheri akamenya yuko bebe umukobwa bamufata gute witegure gute apana byo gusesagura kugenda gusaba ngo ampera muyanywe muyaheze nta kazoza apana sibije tuko turavuga sibyo byo gusesagura intuze haje umuntu mukundana ukacumenga agucikiye so na nyoko no umuntu nahaba gifite abavye canka tabafise mukundanye ni kuwashi wawe cyukuruvomera guhonga no vuga ati ni kimwe mubiza gushigikira urukundo mukurukuza bigatuma donc rukura ruvyibuha rubandanya kuko naho bukunda l'amour ne suffit pas
Ramuno si avuze ukuri yego hari umusanzu ndananyuzwa ahubwo uyu munsi ndakozwe ko nanje urona niyo mpamvu mvuga ati mimi na huyu ni motsema binapanda muri zoom ubusanzwe bisaba yuko ukora ikintu ukora ikintu udasanzwe reka ndakubwira ikintu ubu turamaze gukura turamaze gukura nivyo nkunda kuvuga turamaze gukura ubu nyine aho nivyo sinzi yuko ikiganiro twigeze gukorana kwanza umenga ni kuri ino cheno nyene ndakubwira ati imyaka y'ubu baba jene bamwe bahora abatambira amana bahora abakorezi ubu nibo birirwa mu mutwenzi wariko bibwira ndega baje wow nariko ndarondera uyu uravyumva nari ikimurondera mu bisanzwe twese kuko ndavyibuka twarabaye abakorezi twese twarabaye abakorezi muri Saint Esprit rero kiya gihe ebana twarabapeti dushushe kandi tugerageje kuraba abatambira amana bari hajya bari benshi ari kandi ari beza sasa wana tajifanya na wewe none wowe ugomba wigire yuko nawe kutaba mutambira amana kwa roshante ibaje kaze Jean Baptiste na Jean mutambira amana ibyo ndikunda bivuga ko ndabizi zijya generation ubu unye tugeze aho twebwe dutegura akazoza kiwacu sibyo ubu imyaka iri kwira tujana duje mu myaka mikenya umuntu aje mu 30 yes abandi baje mu 40 none ni wakwiza 30 atakintu nakimuri marira mu buzima sibyo ikibazo urahantu wewe gusa iswingizi wawe ni gufeta ama birthday gusa so ufeta birthday gute umaze kwimarira iki imyaka abantu kabaterera ari ikintu mazi iminsi mbona sibyo atacurishwa vyofuma vyofuma ariko mugabo birthday ufeta birthday gute man ntaniga kwanza Egypt feta birthday banzanganye bawe gogo none je no feta birthday gute jewe kwanza imyaka yiwanje ibiri kwiranjara nakintu urashi anniversaire hazo feta anniversaire umwana mutonya wewe atarakura atarabona isinge nigenda unye womenya abantu tuge twakuze tubona ari abantu bakuze bafise icubahiro bafise ijunja n'ijambo ubunye bose bicaye ahantu hamwe je kwifata nabi kugira iki sivyo tuge vyaduhaye kugira ngo tubone imbere nivyo rero nivyo vyatumye vuga ati ndondera umusto basi kubera ho tubana hafi na hafi maze kumubona sio mtoto ntaguruka nagira iki nitafute huyu komsa tugira iki basi turabe ko tkuja mu rukundo rwa Afrika kandi urabona mbayeho nishimye mbayeho meze neza biranaryoshe en tout cas ni ibintu vyoryohera umuntu wese nukuri ni ibintu vyoryohera umuntu wese kubona ari mu rukundo n'umuntu akunda umuntu yiyumvamwo ni ibintu wokumva yuko wokumva ko wosangiza n'undi muntu moi je suis épanouie nukuri na muntu bon n'uwitwa ko yambabaje cyane nkuko mubizi iyo mutipe yambabaje cyane sindamwipfuriza basi ko sinfuza kumwihora cyangwa sinfuza nako yohura n'umukorera ivyo yankoreye ndifuza yuko nawe yoguta ku rukundo narashatse ko kumukunda nkuko je ndabishoboye ariko nivyakunze mbwa navuga ngo aza kundwa basi bituma bafidele rero kuba mu rukundo nkuko kwabivuga biraryoshe n'umuntu mukundana mu vyumva kumwe mwizeranye ivyo guhongwa cyangwa guhonga sico gikuru mugabo nawe ukira umuhungu canke ugiye kurondera umuntu urumva gutegurira vuba tugira wubake imenyereze gutanga kuko hajya mu rugo mu bisanzwe umugabo no afise intuze ya mbere yo gufasha umuryango abana umugore kwambara bikini biki umugore ashaka kwicara ngagateka akarinda ivyo umugabo azana kandi kuva kera no muri babatsi umugabo azogenda kugira kurondera isi izomugora kwimbuka azotera ntigire ni bimwe nako ndavuga nako ndavuga mu bisanzwe ivyo bonye bimaze kuba hakabaho umwumvikano mu rugo uca usanga urugo rwanyu rumeze neza usanga urugo rwanyu rumeze bien abantu bakiyumvira ati ngo bajye abantu barahanye imitsi ngo byagenze kuno nta muti uburimwo ngo umugabo baramushize mu icupa cyane kambwira abantu bariko baradukurikirana sevye hariyo abantu bakunda kuvuga ati ngo umugabo baramushize mu icupa yego sevre hariyo abo baha ivyo nimbara amajondama sevye hariyo nabandi ushobora gusanga ari urukundo rwa vrai bivanye n'iki bivanye niyo bavanye sevye jewe sinofata umukobwa sevye umukobwa nzi ko narondeye nkamurondera cyane
canke nkamusanga muri action nk'iyo Fafa yarimwo sivyo hamukacumbwira ukaza kumbwira ni igiki cyo nahuza yuko yampaye umuti kubera ko umuti atawumpaye ubwa mbere kugira ngo nze kumutora ubwa mbere ntaramu yego c'est vrai kubera ko mutata wa yarawurondeye kare kugira ngo kubera ko mutata wa yarawurondeye kare kugira ngo ave hariya anye abamuhevye baze kumurondera voilà uva hari ibintu byinshi usanga uri kura ari ibintu byinshi uri kurabivuga kenshi je nakunda natamanya muninda bi wowe nimbuzi ko kunda umukunzi wawe mukunde by'ukuri kandi keya utitaye ati ngo yashize mu icupa none gushira mu icupa gute gushira mu icupa gute wowe nimba witwara nk'ikibwa ukitwara nabi batagutiya mu cupa basiri bo bana ndeka ndabashimire n'umusheri wawe gusa akantu gato nogenda mvuze akantu gato nogenda mpaye impanuro ku bantu nejo bundi ni wabona umuntu uri kuvuga ati ngo bagushize mu icupa sivyo reka ni muwe mureka kubeshera abagore biwanyu yego c'est vrai umugore arinze afata decision yo kuja ku mufumu kugira ngo bagushire mu icupa bisigura yuko umugabo bawananiranye umugore ni wamuha ivyo ashaka sivyo ukamuha ivyo akunda ukamufata neza nkuko abandi babafata ukamurinda kumukubita ukamurinda kumubwira nabi sivyo azogukunda mugabo ni washika imisi yose uvuye ku kazi nawe avuye gusatira ugashika hajyanye ukacumushikira ku makofi ukamushikiza ku ngumu agateka ifungurwa ukumva umenga ntiziryoshe ukamenga abagutekera ibiryoshe niba abandi nyene nukuri kwimana ntibazoreka kugushira mu icupa sivyo iyo ni impanuro mpaye wowe cyane sheri wanje ndiko mpana abandi sivyo bariko baradukurikirana tugerageze basi twimenye twebwe abo turi tumenye ingene dushoboye kuba merci merci beaucoup jana nico novuga apropos y'ivyo byo kuvuga guhonga hari umugani waca mu gifaransa ati la petite vient à manger to kuvuga ngo ikintu maze ntushobora kumva apeti atangwa gufungura banza utangura ufungure hama ukugenda ufungura akaba ugatera kaza bivuga iki we wa muhungu ukenebwira mariage wa muhungu ukenebwira gukunda umukobwa w'abandi none azobona gute yuko muhira uzogira responsibility yo gusuma canka azomenya yuko wewe uzoheba kwambara ikoti umugabo ukamugurira agakwembe yambara akaronka igitenga agenda hekesheje umwanya nko kwa muganga azomenya gute yuko wewe uzokwemera ugakora ntuje ukajya kare gatoya makushikane muhira kugira ngo musume n'abana bafungu utaramara ikiganiro sivyo utaramara ikiganiro gato harakanone yo nibutse hariyo image nigeze kubona sivyo wowe umbwira gute yuko umuntu atushavura nk'umugore wiwawe jewe ahantu nagiye nari kwa muganga uyu munsi nari ngiye kwivuza sivyo nari ndwaye malaria ndavyibuka rero action yabaye ni action ivuga ati umudamu yaje kwibaruka sivyo umudamu aje kwibaruka yibaruka barabura n'igitenge bashobora kugira gufatira mu mwana sivyo mugabo amatwi adusumira turi ngaho kwa muganga abamere baje bamuzanye bavuga ati umugabo we ntashoboka umugabo we ntagira iki none wowe wumva gute yuko umuntu yogira urukundo sivyo nk'akaroro nk'iyo action imaze kuba sivyo umudamu wawe akibaruka akabura ico bafatira mu mwana n'ikindi uri umufundi ku munsi amahera makenya akorera ni 15000 sivyo nubwo yo bari umuyede sivyo uba mu nzu udapanze nk'abantu baba ino aha turi sivyo ndibaza urabona ko turi ahantu muri rirari sivyo ugasanga benshi kuko kugira ngo avuga ati ngo ashize umugore mu nzu arinda kubaka sivyo abajene benshi niko bameze muri rirari rero amaze kubaka inzu ukacusanga ati umugore wanje asinishagamje ngeya namaze kumwubakira inzu atayishi vile ntaza ati none konzi mwijoro ntaje nshobora kumubwira ati madame hindukira bigenda uku none indani yajayo ntegure kazuza ku mwana gute urumva bana twa bivuga ni two biheza naco coucou les amis merci beaucoup turabashimiye cyane nongera nshimira nabo bakunzi hano abasheri bakundanye couple ivumye cyane iri kuri hits bikabica bigacika so merci beaucoup reka ndabashimire gose mwakoze kudukurikirana no gukurikirana inyigisho kuri bano bakunzi babashaye ndabakunda cyane namwe ndabakunda cyane yari Nick Drip Show TV mubandanye mudukurikirana merci